musanze mu rugo ahasanzwe aba mukinanira murabona ku masanamu aho asanzwe hariho na studio yiwe nshasha asanzwe akoreramwo muri no minsi no kubandanya n'igihe cyose kuko niwe muyobozi ufite studio nshasha Citizen bimeze gute muri rusange kugira ushike muri no rugendo rwo kubaka studio yiwawe ushike no musi tubibona. Bon, studio en soi bimeze neza cyane nahereye kera kahera yiwanje ya production itanguriye kwa Kori the Magic nk'amasubira nja muri Kuza Music mu nyuma nshanzi wanje. Umwanya ungana gute kugira ushike aho tubona ufite ama machine uri kura recording ivyo murazi ko amakate so usanga bigoye cyane ni note canke n'ibindi wizigama gute vyagenda gute traditional rete go nakeza neti tubona ko wazikoze ari 10 urugendo rwa rumeze gute kugira kubera hariho bashasha bari bacinjiye muri studio ari umunsi wa mbere wavyifashe mu gute mu rujya mwanya. Bon, icambere novuga ngo umuproducteur abari nka muganga wakira ikije cyose ikikunaniye uratwara handi mugabo kubera atacananiye cyose narabikoze uko nshoboye aho ngeza abo twahuye nibaza ko nta kwidoga ko habaye bose twarahuje mu munsi kuri niveau yiwagerako kandi nibaza ko twahuye twese wese yarashoboye kugira icakuyemo nk'impanuro canke ibyo abona azobandanya akora muri kazoza ego. Yes, bakunzi wa Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu bahinyanyuzi new generation kino gihe igezweho. Tuzi no munsi bakora bikora neza cyane muri no minsi. Namusanze mu rugo ahasanzwe aba mukinanira murabona ku masanamu aho asanzwe hariho na studio yiwe nshasha asanzwe akoreramwo muri no minsi no kubandanya n'igihe cyose kuko niwe muyobozi. Ndakora mugije banya kugira imana. Ndakora mugije nanje. Umeze neza cyane. Ego. Bimeze neza cyane gusanze mu rugo wanyakiriye neza ufite studio nshasha Citizen bimeze gute muri rusange kugira ushike muri no rugendo rwo kubaka studio yiwawe ushike no musi tubibona. Bon, studio en soi bimeze neza cyane nahereye kera kahera yiwanje ya production itanguriye kwa Kori the Magic nk'amasubira nja muri Kuza Music mu nyuma nshanzi wanje. Why not kubeka intogira ivyo wanje ko bisuga ko vyagufashe umwanya ungana gute kugira ushike aho tubona ufite ama machine uri kura recording ivyo murazi ko amakate so usanga bigoye cyane ni note canke n'ibindi wizigama gute vyagenda gute. Bon, aho ntageze hari abantu mu mutima bamfashije ndashobora kuhagera ko ntaho sinari gushaka kwigeza aho je nyene ego. So no musi ufite indirimbo nyinshi zikoze uri kurakora kandi hakaba arimwo n'amahitsi abo yumva gute muri wewe rya zina rya kera uno musi akaba ariko riravugwa nkuko wari ubishaka ariko vyinjiza n'inoti kumenyekana ariko vyinjiza n'inoti. Bon, icambere izi ndimo twakora zirantera ubwoba bwanjye gusumba uko zitera ubwoba abanye kubera ko zitera ubwoba inguvu n'umwanya ndaziha sibaza ko ari iby'imfa gusa kandi n'amahera bazitangira sayo ubusa kuko ni menshi ego umva keza karigura. So ni chambe ni felicitation ni song zo muri competition iruka traditional rete go nakeza neti tubona ko wazikoze ari 10 urugendo rwa rumeze gute kugira kubera hariho bashasha bari bacinjiye muri studio ari umunsi wa mbere wavyifashe mu gute mu rujya mwanya. Bon, icambere novuga ngo umuproducteur abari nka muganga wakira ikije cyose ikikunaniye uratwara handi mugabo kubera atacananiye cyose narabikoze uko nshoboye aho ngeza abo twahuye nibaza ko nta kwidoga ko habaye bose twarahuje mu munsi kuri niveau yiwagerako kandi nibaza ko twahuye twese wese yarashoboye kugira icakuyemo nk'impanuro canke ibyo abona azobandanya akora muri kazoza ego. Nagira ubwoba ko navuga ati no muririmbyi yaje muri competition aratsinze micro ntazi byari byo ntazi kuri bugende navuga ati ni nko gufata umuntu muri garden cy'amatenero ukazuraduza buke kugashika kuri rugero. So kenshi turakunda kubona ama picture muri kumwe na mutama wawe cyane agufasha iki mu bijanye na career ya music.
Bon mutama ubu unye icasigaye amfasha ni impanuro ko mbwira ati kikireke kijya gikora cyangwa kijya gikora uko ikintu cyo gikore kuri ni ivyo kunyigisha navyo umuntu agenda ariga misi yose ko ari karampanura deja ariko ndiga ya nico kandi nibaza ko ari cyo gikuru hajya umuntu aguha impanuro niwe mwigisha wa mbere simba kuguha inoti ego sha inoti uraziye zigahera muga ubwenge urabugumana canke izo mpanuro zigumana aba ari vyiza cyane muga benshi birukiranye inoti bo ari nka mutama nibaza ko unyari ari je hageze ko ndamuha hano ko ndamusanga biteye isoni cyo ni vyiza kurera ubukura yego bashaka badusohora tubwete turakwirwa inzu sero kugaruka so ni ugerageza gute kugarda 6 zawe kubera 6 ziragoye kugarda kugira ngo ushobore kuzijera hariho benshi baca bifatana n'ibigumbagumba akabona adakwiye kuganira n'abantu mu nyuma agasanga ari hasi ubu bigenza gute muri rusange bon iyo ikintu cyose kibaye haba reaction ku muntu rero nibaza yuko reaction ya mbere yitanga imbere ya success mu gukora cyane nuvuga success ije ongera ko ikindi gikorwa kugira haziyene kuko utongeye ko ikindi nta yindi zaguma ari ya yindi nyene cyo hanze ya mugabo uwongeye ko ikindi gikorwa ejo kongera ko ikindi cezura nyinshi maziza usanga amazi gihe kirekire amaze gushika ugakora indirimbo ikaba hita ariko itari korogo ya jingle yawe bikamenyekana byarashitse bigiye byashika wewe yumviriye gute bo igihe byashika gushika ubu onye niyumvire ubu ndaciyumvira gituma ntayishizemo kubera ari umunyamahanga n'umurundi yari Safina Hotel Brown n'ubu ndaciyumvira gituma ntayishizemo sawa impamvu byabaye kandi impamvu yari nziza cyane ndashimira cyane Safi yarabikozemo uruhara rukomeye cyane gushika n'ubu ko ni nkayo lancement yanje ya mbere sinovuga ngo iri mu za mbere kandi ni nkuru cyane nabonye nafise igituma yari yabigize afise target yari yagize nk'umuntu w'umukuru twitangiye imbere aririmba kuva kera yarabigize avuga ati ndagenda bikorera wiwacu mimi nabo hanze babibona so Satbi respect Satbi afite n'indimbo nshasha twandemeye imeze neza cyane so ni biramaze gushika ugashika ahantu kumva igikogo ugasanga Joell baramutse ariko ntibamuzi kwisura ku buryo bikora no kugira kugisha ko president uvuga nje nakoze kiroki biramaze gushika bon byama byashise kenshi mugabo nibaza yuko hari game ntabashaka kuboneka ngira kubera amasoni canke iki sepa n'Imana cyane ambaye je nabonye n'ibintu by'umusaraba cyane by'Imana bigendereza ego ya Joell afite umukunzi canke sometimes yes Patrick uramufisa wewe yego so ni cyaye kintu abantu batakuzi ko nka Joell baramubona mu producteur ejo kamubona ariko aravuza piano ni iki kintu batakuzi ko nka Joell ngate aka kantu nako banzi ko ariko mu muryango barakazi ntibazi yuko nje natanguye mfotora tumufotora yabigize passion yego foto ebana narayikunda sana ya niko ntabibandanje nyene umuziki na buriganze umuziki umeze nk'umukobwa bisaba ko umwanya wose nawe baragoye utamuhaye umwanya kiba ari kibazo baramuhitana bagatwara n'ivyo bintu birandutse jewe kandi kaba uzi ko ari vyiza gukora nk'amahera kugira ngo ashobore ni abantu benshi bakunda tuya dupiano twawe ugasanga barakunda tuya turimbo twa kera ndabatswe muri ubwiza zabaroza umuhando ugashishamo za gatito muri Kenya bagakunda kuvuga ati turakunda ariko aravaza za piano cyane uba uyumva gute iyo uravuza piano y'akantu kake kandi bikajanye tu uyumva gute muri bon icyambere bijya bintu gituma ndanabigira birafasha abantu benshi kuko ijwi rya instrument iri plus émotionnel gusomba ijwi ry'umuntu sinzi kubyumva kubera iki ijwi rya instrument ugambere rimeze uko nta ntikata rimeze uko niba ari son ushize muvuga ati nkeneye son ibabaje igenda uko nyene wayitwaye mugabo urumva ijwi ry'umuntu turinda kuregera ukaduzi ibi rero nibaza yuko abantu benshi barakunda melody cyane kuko nta muntu yokumviriza amajambo y'umuntu yaririmbye atamutse kurimo mugabo umuziki wo wumviriza wonyene ya
so tugiye tuntu turafasha abantu benshi vraiment kandi birangyohera nico gituma ntazobireka yego dusuka amaduhereze twakera cyane kandi biratuma nitwo turimbo twakera tutuvyuka avuga ati aka kantu ubwo tuyu umuntu so studio yawe nshasha iri mu kinanira gutumira abantu kuza kugendera cyane kubafasha mu gufasha buri mwe nyene ruvyumva ya kiganiro ni open mic bon abantu nibaze surtout nibaze muri façon yo gukora oya yo gukorana nanje pana yo gukora ko gukora usumengo biri ku ruhande rw'abo bonyene aroke ni studio nazanye y'abarundi bose n'abanyamahanga mugabo duheri wacu nico gituma studio wacu ya rero ni baze dukorana yego so ndagushimire cyane ubandanye utera imbere byo tuzotubona wagize studio video n'ibindi amatubone wanajabutse utubone wagarutse batwaye n'ibikombe byinshi cyane asante sana yego murakoze cyane